ndabaramukije mbwe mwese mwandanya gukurikirana televiziyo isanganiro ndabahaye ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi hamagarira ugwarukana ko guteza imbere ingabire zabo mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije kuri uyu wa kane hagiye hatanguzwa ku ncuro igira kabiri ibiganiro vy'amahoro n'umutekano kugwaruka rwo muri Afrika. Ibiganiro bikaba vyaraguruwe icese n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri zone Musaga muri quartier Gitaramuka havugwa ikimanga kibangamiye amazu ahari. Igikenewe nuko imiringo itwara amazi yohabwa indi nzira nkuko byasabwe nako n'abanyagihugu bahaba eka n'urongoye iyo quartier. Udonido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Ubukene buhanze ugwaruka rwo muri Afrika nibwo butuma ruhungira mu bihugu vya Buraya kurondera ubuzima. Byashikirijwe n'urongoye inama nkuru y'ugwaruka mu gihe hatanguzwa kuri wa kane mu gisagara ca Bujumbura ku ncuro ya kabiri ibiganiro vy'amahoro n'umutekano kugwaruka bwo muri Afrika. Umushikiranganje hajejwe ugwaruka akaba yavuze ko kugwiza inyigisho zo gutsimbataza amahoro n'umutekano arivyo vyotuma ugwaruka rugira kazoza keza. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye ugwaruka kwijukira kwiteza imbere. Inkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Muri iryo huriro ryatunganijwe ku ncuro igira kabiri mu gihugu c'u Burundi ryahuje ugwaruka rwaje ruva mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika kugira barabire hamwe ingorane zibahanze. Urongoye inama nkuru y'ugwaruka mu Burundi Dr Thierry Ngabire yamenyesheje ko ubukene buhanze ugwaruka rwo muri Afrika aribwo batuma bahungira mu bihugu vya Buraya. Ambassadeur Gervais Abayeho umushikiranganje ajejwe ugwaruka avuga ko kugira ugwaruka rwo muri Afrika rugire kazoza keza ari uko izwa inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge mu bijanye no gusimbataza amahoro n'umutekano. Dutegerezwa gukingira ugwaruka no kugwigisha kugendera ubuntu. Ivyo akaba ari byo bintu nyamukuru byo tuma bashikira intambwe yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Ivyo akaba ari navyo kandi byo tuma ugwaruka rwo muri Afrika rugira kazoza keza. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe yuguruye iryo huriro yahanuye ugwaruka rwitabiriye iryo huriro kugendera ubuntu mu buzima bwabo bwa misi yose hamwe no guteza imbere ingabire zabo mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Vous nous avez déjà prouvé. Gwaruka mwaratweretse akatari gake ko mufise ingabire zitandukanye bijanye no kwitunganiriza imigambi kandi mugakorera hamwe. Munehe akaryo ko gukeza ugwaruka gwerekanye ingabire zabo zidasanzwe mu kwitunganiriza imigambi. Ico no bahanura nuko mwogira umutima wo gukunda ibihugu byanyu. Ikindi naco nuko mu bikorwa byose murangura mu bikora mushize imbere akaranga mutima ko kugendera ubuntu. Et l'esprit du bonheur. Iryo huriro rihuza ugwaruka rwo muri Afrika ku ncuro igira kabiri ryabereye mu gihugu c'u Burundi rikaba ryatunganijwe ku civugo kivuga kiti ugwaruka rwo ku mugabane wa Afrika rufise uruhara ntangere mu gutsimbataza amahoro mu gisata c'ubutunzi. Banki nkuru y'igihugu emenyesha ko ubu guhanahana ingurane biciye mu mashirahamwe canke muri cirque bitegerezwa kuba mu gihe ayo mashirahamwe yiyandikishije muri banki nkuru y'igihugu. Sabiyumva Simplice umuyobozi mfata kibanza w'igisata kijejwe kuraba amashirahamwe yo kuguranana amenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugwanya amakosa ahoraba afatiye ku kutizerana hagati y'ababa bahanye amahera. Tumukurikira. Icatumye rero iyo ngingo ifatwa nuko mu bisanzwe amategeko y'Ibanki Nkuru y'Igihugu ntago yemerera abantu gukora ibikorwa byo guhanahana amahera bivuye mu kwegeranya amafaranga muba mufise. Ibyo amategeko ntabirekurira abantu kubikora.
muri kuva rero yabaye nko kwibutsa ko ivyo bariko barakora bitemewe n'amategeko no kubenyesha ko bimwe muri vyo usanga biri n'ibikorwa bishobora guhanwa n'amategeko. Banki nkuru y'igihugu igasaba abanyagihugu ko babanza gusishoza bakaraba neza kugira ngo bashobore kumenya aho bashira amahera yabo. No kuvuga ko abashaka gukora ibyo by'amasirike bijya gusa n'amasirike mugabo bashaka kwinjira mu mugwi wa kane bakabazwa n'ibyo nkuru y'igihugu bisabwa si ibintu birebire ariko bagakora bahanahana ayo mahera mugabo tubona ko ibanki nkuru y'igihugu izi ibyo bariko barakora. Ibi bikorwa benshi bahurumbiye byo gukorera mu masirike no gukorera mu masysteme pyramidal frauduleux biramaze kwibonekeza ko bimaze kuba imiryango myinshi kandi abanyagihugu bamwe barabizi aho abantu bibwe amahera menshi gose aho mu butungane hariho amaka menshi gose amakonfli yavuye kuri ivyo bintu. Ni byiza rero ko woja ku rutonde uriko arabikora wese akamenya ati naho jewe ntaragibigiramo ingorane ariko ejo ndashobora guhura n'ingorane kandi ninzihura nazo sinzi uko bizogenda kuko niho rero niho tuvuga tuti abanyagihugu bambere magabo bamenye kuza bakora ivyo babona ko bitabatore ingorane mu byo baba bariko barakora bya misi yose bijanye n'amafaranga. Tubandanirize mu gisata c'ibidukikije hari kimanga kiri muri quartier Gitaramuka muri zone Musaga kibangamiye inyubakwa zaho abahaba bavuga ko kwaguka kwico kimanga vyatewe n'amazi y'imvura aca mu nzira zicamwo imiringoti ya Regidezo zitafuriwe neza. Ndayisenga muri yarongoye quartier Gitaramuka akabona ko byo bavyiza iyo miringoti ihawe iyindi nzira. Jean-Marie Mayonga n'inguvu nyinshi iyo miringoti ikameneka bice bituma amazi asanzara akisuka hirya nino bigatuma ivu riri ku misozi rimanuka ahandi naho ico kimanga gaca kiguma caguka hatunganye biva kuri aya mazi niyo ahonona nta kindi kintu kihonona ni yitwiyo kandi yitwiyo nawe tugarutse naho banyakubaho none ko abanyagihugu nabo nyene bataronsa amazi murazi ubuzima bwa buri muntu nuko yoronka ayo mazi none mubona twovyifatamwo dute iki kibazo kuvaho batanguye gucisha amazi ngahanye amazi no kuvuga ko arameneka ukaca usanga yafashe nk'isaha yose amazi yamenetse mu matiyo mu gihe urumva ko abakozi bo muri Regidezo bataba barashika amazi aca bamenshi haraho tuba telefona ko nabo haraho baba bafatiriwe n'ibindi bikorwa ugasanga vyabagoye ukaca usanga rero amazi yaba menshi umusozi nawo kubera irivu ryo ngahanye riragoye umusozi ukaca unyerera. Abanyagihugu bagasaba ko ishiramwe Regidezo ryogerageza rikaraba uko rihindura inzira uyu muringoti ucako kugira ngo ico kimanga ntikibandanye ciyagura. Iyo dusaba murabe ikintu mwodushobora kudutereramo namwebwe muvuge ati iki kintu kiraberanye naha sabire imbere mudushikire imbere muri leta murabe ukuntu boshaka kubidufashamo natwe. Twasaba ko nyene icubahiro mukuru w'igihugu ibi bintu nimba bariko barabibona ku mbuga nimba muza kubibashikiriza nabo bakabibona ko bafadikanije n'ishirahamwe Regidezo ko bogira ico badufashije kugira ngo ahantu kuri iki kimanga hubakwe. Mu ntwaro Ndayisenga muri harongoye quartier Gitaramuka agashimangira iciyumviro cabo arongoye aho nawe nyene ashimikira yuko Regidezo yohindira inzira uyu muringoti ucamwo kandi bakabaha imiringoti ikomeye itajimeneka buri mwanya. Nk'abajejwe intwaro turasaba ko leta yoshiramo ingufu hama tugasaba n'ishirahamwe Regidezo ko yohindura izitiyo karaba aho bazicisha. Turamaze kubisaba ituro nyinshi turamaze kwerekana aho bohava bohindurira kuko buri mwanya umusozi gumunyerera uko imvura iguye umusozi uranyerera umaze kunyerera zatiwe za Regidezo zigaca zibomoka zimaze kubomoka amazi agaca aba menshi umusozi ugacurushiriza. Iyo manga ivugwa n'abanyagihugu ngo ikaimaze guhitana inzu zigera kuri 4 hadasigaye inyuma ibiterwa vy'ibigazi nkuko vyemezwa n'abo banyagihugu.
dutandukire mu gisata c'indero mbere yuko turangiza ano makuru ishure shingiro rya Mutambara ya kabiri muri komine n'intara ya Rumonge ryari rimaze hafi igice c'umwaka w'ishure atamuyobozi rigira nyuma yaho uwo muyobozi yari yagenwe mu yandi mabanga ibyatumwe ibikorwa bisaba ko amafaranga asohoka bihagarara uko bishikirizwa n'urongoye komite nshingwa shure hamwe na bamwe mu bigisha. Jean Pierre Misago aratubwira ingorane zibonekeje muri ico kiringo iryo shure atamuyobozi ryari rifise. Kuva mu mpera za Nyakanga uyu mwaka turimwo uwari umuyobozi w'ishure shingiro rya Mutambara ya kabiri agiye kuzezwa ubutunzi ekonome mu gifaransa kuri lycée Rumonge ibikorwa bisaba ko habanza gusohoka amafaranga kuri konte y'ishure vyarahagaze. Innocent Ngendakuriyo arongoye komite nshingwa shure avuga ko n'ikinogo c'utuzu twasugumwe cyasambutse umupfundikizo kitarashobora gusanurwa kandi gishobora gutera amasanganya. Kazaroho Felix umwigisha wo kuri iryo shure we avuga ko no gukora ikirangamisi c'ibibazo bikorerwa mu runani ku mashure asangiye akarere vyacerewe kuko uwo muyobozi yagenywe mu yandi mabanga ari nawe yararongoye urwo runani. Vyongeye uwo mwigisha avuga ko n'ukeneye urupapuro ko ari umukozi wo kuri iryo shure atonda mu buyobozi bw'indero muri komine Rumonge bikamurusha. Bo bose bagize ico bashikiriza basaba ko iryo shure rironswa umuyobozi kuko uwabaye ararihagararira hari ahadashika. Ujejwe abakozi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge avuga ko ico kibazo kizwi kandi ko hariko harakogwa ibishoboka ngo kive mu nzira. Amakuru dukesha mugenzi wacu iryo shure rikaba ryaronkejwe umuyobozi kuri uyu wa gatanu uwo nawe akaba ari Ndayikunda Samuel yarasanzwe ari umwigisha waho nyene. Akaba ari hano duce turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Mwakoze mwege mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.